Atele mbonye umukobwa w'imfuvyi amajambo ambwiye atumye umenga binkoze mu mutima. Yaba bishoboka ko umuntu ashobora gufasha imfuvyi zose ziri ku isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwagira urukundo mugakundana nk'uko nanjye nabakunze niho muzoba mubaye abigishwa banje. Tumenyereye abantu benshi bakunda kuvuga ngo kino gihe urukundo rwaratimvye mu abantu ntibagikundana, abantu nta umutima w'urukundo bagifitaniye, ariko iyo bambewe umutima w'urukundo wabuze kuri ba nyene urwanko, ariko abantu baracakundana kandi baracafitaniye urukundo nk'uko vyahoze kera. Impamvu ushobora kubaza ngo niyihe mpamvu itumye mvuga aya majambo yose. Numwigeme Sandindi w'Imana umusanze mumenyereye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, akaba afise n'igikorwa aheruka gukora kino gihe ca filme, yaraye akoze ikintu catangaje abantu benshi ndetse kivugisha abantu benshi. Uti vyagenze gute? Ni ejo aho yari live kuri page ya Facebook ariko araganira n'abafanzi biwe avuga uburyo ibikorwa yajemo hano mu gihugu cy'u Burundi vyagenze, uburyo abantu bavyakiriye baganira, buri muntu wese amubaza ikibazo yifuza kumubaza. Akiri live ariko araganira, umuntu umwe mu bantu bari bifuza ubufasha yaramwandikiye muri commentaire amutura ikibazo yarafise, aramubwira ikibazo yarafise. Sandi amaze kubona yasomye iyo commentaire yagize ibigumbagumba byinshi mu mutima wiwe, ibintu bigaragara ko byamukoze ku mutima cyane. Yumva aranezerewe, umunezero uvanganya n'amarira, ararira cyane kubw'iyo commentaire yarasomye uwo muntu. Mumbabarire ni commentaire mbonye umukobwa w'imfuvyi amajambo ambwiye atumye umenga binkoze mu mutima. Yaba bishoboka ko umuntu ashobora gufasha imfuvyi zose ziri ku isi. Ndumva umenga sinobandanya, mumbabarire. I'm sorry. Abantu mukomanta ko iyo dufashije tudakwiye gupibliya. Uyu mukobwa asavye ubufasha w'imfuvyi, iyo nta pibliya ntaba yarayibonye ko nafashije, nawe ntabaronse umutima wo kubinsaba nawe ko no mufasha. I'm sorry, sishoboye kubandanya. Ndasubira kuri live, murakoze cyane. Abantu benshi ndibuka yuko igihe yasohora ikiganiro avuga yuko yagiye gufasha abantu benshi baramututse, bamwe baramubwira ngo ntibiba bikwiye yuko iyo bagiye gufasha abantu bipibliya ngo niba babireka abantu baba babikoreye abari babigumana apana kubishira kuri rezo sosio. Ariko Sandi yaravuze ikibazo kimwe, aravuga ati ese iyo nta pibliya nkavuga ko hari abantu nafashije, kano kanya uribaza yuko uyu muntu yansabye ubufasha yanditse muri commentaire yari kumenya yuko hari abantu nafashije nawe akansaba ubufasha? Ni ukuvuga ngo nimba yarinze avuga uko nuko yabonye iyo commentaire y'uwo muntu imukora ku mutima, nawe yumva yo mufasha ego. Turacafise batabitabeshe muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu mahanga, abantu bagifise umutima wo gufasha, abantu bagifise umutima wo gushigikira abantu benshi batandukanye. Iki ni kimwe cakanguriye abantu benshi kugaragariza Sandindi w'Imana yuko ibikorwa akora birakora ku mitima y'abantu kandi abantu benshi barabikora. Duhamagarira n'uwundi muntu wari we wese bafise umutima wo gufasha, ntuvyihererane, ntiwiherane neza ukorera abandi cyangwa wiherane neza Imana yakugiriye. Niba hari umuntu aba yagukoreye iciza ibuka kumushimira, nimba hari umuntu nawe uba wakoreye iciza ushobora kubisangiza abandi mu buryo bwo kugaragariza
umunezero wagiranye n'abo bantu, cyangwa ukabisangiza abandi kugira ngo uze wiyibutse, cyangwa ukabisangiza abandi kugira ngo uhamagarire abandi nabo bagire umutima wo gufasha, bibuke yuko hari abantu benshi bagowe bashobora gufasha. Muntu uri kuraraba iyi video, nawe nimba ufise bike cyane muri byinshi Imana yaguhezagije, ibuka gufasha abandi, ibuka kugira umutima w'urukundo wo gufasha abandi, kugira ngo aho uri nta muntu n'umwe yigeze aduga atadugiye ku mugongo w'abandi bantu. Aho ugeze wafashijwe n'abantu, nawe urakwiriye gufasha abantu kugira ngo ibikorwa bya buri muntu wese bishishikare gutera imbere. Turabakunda cyane. Ni Sandy Umoja TV. Imana ishishikare kubaha umugisha mwinshi utagabanije. Imana ibaho umutima w'urukundo wo gufasha abandi ndetse n'uwo gushigikirana. Ciao ciao.